Mutse nashaka kandi nkebure abarundi bari mu bihugu vyo hanze kumbure mukunze kwita ba diaspora na cyane abantu muri mu bihugu bimeze nk'ibiteye imbere muri ivyo mvuze uhereye kuri Afrika y'Epfo ukaduza hejuru ibihugu vy'Iburayi, Australia, New Zealand, Canada, United States. Abazungu musanzwe bariyubatse buri kintu gifise procédure, gifise ukuntu gikorwa très méthodique, très mathématique, ku buryo usanga ata area nimwe nuvuga iri grey. Kumbure iziri grey ni kuvuga ahantu bidafudutse biba bikomeye cyane, kumbure ibintu bikomplike navyo usanga hari abantu baba lawyer n'izindi nzego zishobora kubigufashamo kugira ngo urabe ingene ubigenza. Alors uri mu madute utimbasha iki kintu ko ntabonye procedure aho cyanditse gikorwa gute, genda urondere umuroya, ushobora kuronka umuroya wo ku buntu pro bono, baba bahari amashira hamafasha abantu cyane nk'iyo uri impunzi. Mugabo kizere yuko hagira igihe na kimwe wumva yuko itegeko wewe rifata mu maboko yawe canke wori kontuna ukarica iruhande. Ndatangara cyane iyo ndiko numviriza amaswara y'impunzi ibintu vyababaye ko mvuga ivyo vyagushikiye gute, nta nimero ya polisi wari ufise, nta nimero sepai ya ambulance wari ufise, kubera iki uja kwigwanaho kandi hariho polisi ishinzwe kugwanaho? Ivyo nta sanse bifise. Ugasanga abantu bagiye muri trouble ku kintu cyari très simple, abandi bantu bari kugutorera umuti kitiriwe kirakuvuna. Alors standard operating procedures SOP nico kintu natanga kwimenge nkoze muri factory muri Afrika y'Epfo, aho buri kantu no kushiramo iburo do hanka kaburo cyangwa umusumari utera mu giti, bakubwira fata umusumari upime metero nizi hanyuma upime kuri kilometero kuri rubaho, ushira umusumari vertical cyangwa muri iyi angle, ucufata inyundo ifata abakweka ni picha, ufata inyundo ucukubita ukoresheje force ingana newton zingahe tout. Donc harimo precision itagira ukingana chirurgical mu bintu bakora abazungu bose procedure sanzwe. Ahubwo nigeze kuja Melbourne mu mwaka uheze, nja muri office imwe iri hajya mu gisagara hagati muri CBD. Iyo office usanga ari nini zimwe bavuga ngo tenant benshi aba business mesha korera mo tubwiye wacu yari muri yo nyene. Ngiye nsanga bafise procedure yingene ba flash toilette. Go flash toilette vyanditswe ko kiravuga nti my goodness, abantu baje exagere. Donc hariho procedure kuri buri kintu kizera yuko uja kujaganya, uja gukozana bijya vy'iwacu. S'il faut importer quelque chose, niba ikintu canke twe exporta mu bihugu vya Burayi, turi ko exporta burya bwabwi wacu no gukoresha amanyama, no gukoresha akagagazo, no gukoresha guhorahorana, no gukoresha ku ibintu bitafise. Donc ikintu cyo procedure. Mbo muri zo procedure kimwe cyambere banka abazungu ni ikintu bita personal confrontation personnelle, abantu babiri ko bashwana. Araje tubavuga ati igihe cyose muri mu ngorane bavuga di escalate, wewe subira inyuma rokira gatoyi, mutara punching umuyambere subira inyuma gatoyi, hanyuma uhamagare polisi, hanyuma polisi ize ibabanguranye. Muri iki gihugu uramutse kwisa umuntu n'umwana wavyaye, umugore we n'inkukundi n'umwana wavyaye, urashobora kuja muri mu ngorane. Kazo ngorane zishobora kuzikwafekta ubuzima bwawe bwose. Ugiye ko kintu bita criminal record, kandi nko gukubita umuntu bita violent crime, sico kimwe no gutuka umuntu, sico kimwe no kwiba, iyo bita violent crime. No kuvuga ko wese umuntu bafata ko warushatse mbere no kumwica. Okay, ntibashikana hiyo kamwe bafise amakode kuri crime yose. Ariko gukubita umuntu ni violent crime, bafata ko ari umuntu violent, kuri umuntu w'umuthag, kuri umuntu akwiye kwa muri societe, ku muntu batakwiye guha akazi, ku muntu atakwiye kuguha ingurane, ku muntu atakwiye. Donc usanga ibintu vyinshi mu buzima biciye bizibira kwera iyo ako kantu wakoze, uvuga ngo warushavuye, ngo kwari kwihora, ngo ntiyo gucikana, ngo urakomeye, ngo bongo. Urabona ivyo bintu mwabarundi kazi mubimenye kino gihugu gikoresha amategeko, ibihugu bikoresha amategeko. Ufitane ikibazo n'umuntu ugomba guciye mu mategeko mukagisambura neza atantambara ibayemwo. Mu ntambara kandi harimo na nico no kwita verbal crime, donc violence verbale, gutukana, ivyo bintu no kubihagarika. Umuntu mufitaniye ikibazo icari cyo cyose haba hariho ugwego runaka rushinzwe kugitosora.
ko n'abakire bagira urana nk'uyu n'umukire ariko yikatira ubwatsi ku nzu yiwe kandi urana ko afise ikizu kinini n'umuntu w'umukire ariko nawe ariko yikatira ubwatsi uyu se umuboyi. Hey, good morning. Yeah, trimming that tree. Looks like a fijoa. What? It looks like a fijoa, this tree. Yes. Yes. Nice. What's your nation? Burundi. 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 Yeah. You know what that is? No. Asia? Asia? Yeah, maybe in Asia. Of Africa? Africa, yeah, you are right. That's in Africa. Burundi. Yeah, that's in Africa. Burundi, that's in Africa. Oh. It's a huge country. Very, very rich. Which rich? Burundi? Yeah. I see. Okay, I'm kidding. It's a small one. You have a Yeah, I have a bit of a talking. Video? Yeah. Video. shot? Yeah, that's correct. Yes. Oh, Yeah. maybe not my face. Not your face. Yeah, not. Yeah, I'm pointing at the tree. Oh, okay. Okay. Thank you. Okay, no worries. Okay, cheers. Okay, uyu ni umushinwa. Abashinwa bafite amazume akize hano. Hanyuma ariko yikatira ubwatsi bwiwe ku nzu yiwe. Bo urumva ye ko abantu bumvikana nk'uyu urabona ariko yikatira ubwatsi aho kungonfrontinga kubera kuri kura video ngaramaje tukuba video ntego ati maybe not my face nanje ndamubahiriza uko nyene niba namba namushizemo ndayizibira tugira ibintu byo kubahana nta bintu byo gufata mu kanigo nta bintu byo gukankamirana na bintu by'intambara niyo procedure bakora. D'abord murumvikana umwe kumwe hewe hagarika undi hagarika bagaca bihagarika kenshi na kenshi nivyo baraja muri police umuntu atsitaye ku wundi ni sorry uwundi sorry mugaca mwavansa nta ntambara yiriwe iraba mugihe nawe bigiye kweskerate nko navuze umaca yirotira uri plus civilize ke uwundi agaca hamagara police gakiza ikababanguranya canke mu gihe atari imminent bitihutirwa agahamagara police akandika raporo tari umuntu twashwanye vyagenze kunuku police gaciraba ekurikije ivyo wabwiye na evidence nimba yo bikurikirana canke yo vuga ati nabantu juste babore baratukana canke ubonye bikomeye ukagenda kuri cote kuri sentare habariho ibintu vyishi ushobora kubuza naka ntuzohonyora iwanje naka ntuzosuye ku telefona naka ivyo bintu n'ububasha bwabanditse mu mategeko vyose bavyanditswe nico tumubona mu bazungu akunze kuba intambara nkeyi kubera buri kintu cyose baracumvikana ko d'abord kuba bari civilize burya bintu vyo kwataka nk'igikoko burya n'ubukoko amfete uramwe mu ishamba igikoko intare imfyisi bahuye ku nyama bica bijyana mugabo abantu iyo mubonye inyama deja mutanga kwibaza inyama ninde yashyize hano ni iwacu iyo decision muheje kumenya ko ari iwanyu mushobora kuyirya muca muyumvira eske aha tuyirira harabereye hari ahantu abantu batarira inyama nk'akaroro muvyumvikanye ko eske tubanze kuyironga tubanze kuyiteka tubanze kugira muje kuvyumvikana ko tuyigabure gute eske uyirya wenyene ndagiye nyene mu kuyigabura tubigenza gute hamwe ikintu cyo kumvikana muri civilité mugabo ibikoko iyo civilité ntaho bifise kesha na keshi bikoresha amenyo n'inzara. So, rero sinzi ko itwa ya evolution abantu bayivuga urumva ko twevura tuva mu bikoko ndetse ko abantu bakegereye ibikoko gusumbya abantu aribo bagikoresha violence ariko bakoresha intimidation aribo bagikoresha instinct animal yo kuvuga ati bo nakaje ntakwemeye ntagukunda ntakwanda kwanse ifo ko nca ndakwica ifo ko nca ndakujya ifo nca gukangamira etc. Ahandi baravuga ati bo wese ndagukunda et all hano harimo abantu badakunda birabure okay abo barahari harimo abantu badakunda abashinwa harimo abantu badakunda abahindi etc. Mubavuga ati bo nta kuno bigenza gusa nta muhinda azoja ku rugo wanje nta muhinda azoja kuramutsa nta mwirabure jewe nzorongora urafata decisions personnelles wawe mugano ushobora kugenda ku rugo mwirabure ngo haninde yahakuzanye ico gihe ubaye confrontational ico gihe police ishikuzira ekaguhana. Ariko nkuko nabivuze nyene barirotena bijanye n'ivyiyumviro hamwe abantu usanga badahuje ivyiyumviro d'ailleurs mu bihugu by'abanyamerika mu bihugu vyishi bafise ntuzeye ibihugu bafise bafise sensibilité zibiri haba hariho abo bita abo à la gauche et à la droite nk'abo kwa Trump n'abo kwa Biden canke Barack Obama usanga bankanurunuka muri UK naho nyene harimo Tories aba conservateurs n'aba liberals Labour Party eri ku butegetsi ubu muri France ho ni amalgame imigambo bwa nyine usanga ariho la gauche et la droite aba gauche n'aba droitier
bajya ba Le Pen à la gauche ba la France insoumise plutôt Le Pen à la droite ahava mitana ni nyuma namwe kwa mgugociste. OK, la droite la gauche la droite Le Pen à la gauche bajya les France insoumise la France insoumise n'indi migambwe abari myinshi le Parti socialiste gashi zazi kuri gauche Australia zenda nzimaze ko nyene ariko baragerageza meme au niveau politique bakumvikana mu vyiyumviro bagaharira ubutsinze uwundi akari abanyagihugu batora hanyuma abatsinze baca bemera ati mwaraturushije amaje 3 ubutaha tuzohigura iyo ayo ma fraude nyine bagaca mu nzego zibishinzwe inzego zikadezane baharabaye fraude canke iyo fraude yari gushobora gutipinga amatora kwege haba fraude mugabo itari gutipinga amatora dantoreka ibintu nk'ivyo ariko javuga ko vyose biri muri procedure biri mu vyumvikano biri muri za sentare imbere ya sentare kwanza hariho n'ibintu bitaza mediation izo za mediation ziba zihari hagati mbere ko muja muri sentare mugaja kuja muri mediation muri arbitrage ivyo bintu nivyo bitunze niyo bigize harmonie y'iki gihugu. Alors mugurangiza mwabirabure mwe mwabanigamwe mwabazurundi mwe moye ku exporta ubuntu bw'ubugaba ibintu vy'amafuti izo njyane zo muri Afrika moye kuzijana mu bihugu birimo harmonie genda wiyentegre wige gukora muri harmonie nk'abandi abantu mu bantu muzokunda na bose ntimuzosangira amazuru ntimuzosangira ururimi ntimuzosangira ivyumviro it's okay niko bimeze ukeneye kugumuhangana ujyana genda mu Burundi ugure hinzu zirazimbutse mbe no mu Burundi wiyenstare ugenda ufata umugambwe idarapo umugambwe ushirire ujyane mu bandi ico gihe biragusha mugabo uramutse ugize amahirwe gushika mu kukiri civiliser essayer d'être civilisé aussitôt que possible le plus rapidement possible ugerageza kuba civiliser ivyo ndabibasabye ndabinginze biranduteza n'urubwa iyo umvise intambara ziri mu birabure biruteza urubwa iyo mbonye aba Sudani muri Melbourne bariko baratemagurana imipanga biranteza urubwa je numvise abantu babirabure bariko baraburana utuntu tw'amafuti abandi bantu bagomba kuba bumvikanye over a cup of tea bagiye ahantu bakanywa icyayi bati thank you amusora bikabirarangiye bantu b'Imana barundi bandika il faut exporter ibintu vy'ubwenge tone umurundi ari kuri stage ariko aravuga ijambo ariko araja mu gisirikare ariko araja mu ari mu lawyer ari mu economiste ari mu anditsi ari mu scientiste ari mu software engineer ibintu nk'ivyo ntitwama muri vyo gusiriga barakazibagana umenga turacari hariya icendajuru ivyo bintu si birabaje en fait birabaje kandi birampantuze pessimisme ndaba déçu avec notre race en réalité sawa mutima mwiza.